tuva kuri Pedri Gonzalez tuje ariko kwitwa Marcus Rashford hano yamaze kuba ashirako igitutu kuri equipe FC Barcelona canke kuri witwa Hans Flick yuko ngo yifuza yuko yozaronka kibanza cyo gutangura mu kibuga kuri equipe no vuga ya FC Barcelona ariko witwa Hans Flick nawe kugeza muri karo yamubwiye yuko ibikugira ngo ushire ko bikubura kunda ategeza ko karasaba yuko yogerageza kongereza ubukomezi bwishi ku mupira wa karakina umva umwe witwa Pedri nako witwa Marcus Rashford arasaba ko bomushira mu bakicumwe botangura ariko kandi witwa Afrika nawe akaza kamusaka kamubwira ngo wewe Marcus Rashford gerageza nawe ukoresha ubukomezi bwishi mu mupira mbega Rashford hoba aragira ko ashaka gusaba ikibanza ko kuba mu batitire ba equipe FC Barcelona mbega bo birakunda Marcus Rashford yaje nka plan B mu mugwa FC Barcelona ntiyaje nka wa mukinyi FC Barcelona bavuga ati nyotewe cyane igomba gose ko ashaka kuza gafasha umugwa FC Barcelona kandi FC Barcelona igiye kararondera umukinyi mu winga nizere ko ibiharuro byinshi itakunda kuri Marcus Rashford gusumba uko yakonda kuri ndavuga uno Nico Williams undi mukinyi numvise yavugwanzwe cyane yabaye Raphael yao undi mukinyi yabaye uno Ademola Lookman gusumba uko bavuze Marcus Rashford yaje kuza muri wa mugwa FC Barcelona mu gihe Barcelona babonye ko vyanse cyane mu bandi bakinyi bose bari bivujwe ko baza bavuze ati ntandi mahigwe rero hako twokwicara burya hari umugani bakoze ko bavuga ati ubusa busumba kamara amazi hariko hako twogumana ubusa twofuma tumutora Marcus Rashford kanatsinda ni no mukinyi yari yamaze kwerekana ko anyotewe cyane kuza muri FC Barcelona gusumba uko FC Barcelona yerekanye ko imukeneye novuga gute rero iyo wiyizi kuri plan B uri kurumva biragoye kuzutera pressure umugwi ngo je nifuza ko no kwama nkoreshwa kuko ivyo bishobora kuguta mu ngorane bishobora no gutuma wewe uno munsi udashobora guharurwa nk'umukinyi uzokoreshwa mbere bikarangira wicaritswe ku gatebe maka bakagusubiza iyo bagukura kuko uno munsi nimba FC Barcelona iri ngaho yahisemo kuzana Marcus Rashford ni kugira ngo Marcus Rashford bamuzanye nk'amahitamo yo gutomboza kuko niyaza agakora ibiharo vyiza akitanga bakamona kubwo ubushobozi kweri abumerita uri kurumva iza kuba ega Marcus Rashford FC Barcelona yamutoye nka tombora wana Rona ni nka kubetinga uratanga amahera wizeye ati ibi birashobora gukunda ariko kandi bishobora no kutanakunda bikurumva ugasanga biranse canke birakunze novuga ati Marcus Rashford ameze nka bet muri FC Barcelona Marcus Rashford bafuye kumuzana kubwuko nyene vyanse tawundi buntu babona bozana akuranye n'uburyo bwabo bikurumva rero amaze kuhashika rero birasaba reko Marcus Rashford FC Barcelona musi nitinya kubusubiza iyo bamukuye FC Barcelona nitinya kumiceka ugatebe mu gihe atatanze vyiza ariko FC Barcelona izo mu ikibanza imugiye no mukiya tangura wo mutitirere mu gihe atanze ibiharuro vyiza no musi Marcus Rashford niyo tanga ibiharuro bibi bumve ko bokwica Daniel mu bamwicarike hanze ngo batanguze Marcus Rashford ku biharuro 11 kuko Raphinha ntashobora kwicarikwa Raphinha aratanguzwe ku ruhande bamugarukana hagati kuri 10 mu gihe kuri 10 twacuzi ko ari Daniel Mo na Firmino Lopez umwe muri ababiri ategeza kuzokwama ari ku gatebe ibihe byose ejo bundi twarumvise na Daniel Mo nawe nyene atanguye kugaragaza nkaho umengo ntiyishimiye ibintu byo kuba atanguye gukinishwa nk'umusubirizi wowe no musifuza kuba nk'umukinnyi atangura mu kibuga Marcus Rashford nawe nyene no munsi adogije dossier yiwe ko yifuza gutangura mu kibuga eske ivyo birakunda mu gihe atabiyaro vyiza umugwi FC Barcelona wifuza uri kuratanga ivyo ntigishoboka rero birasaba ko Marcus Rashford ire mu mugwi FC Barcelona birasaba gukora cyane n'inguvu kwitanga no kwerekana no kuzana urugero FC Barcelona imyifuza ko kugira ngo igarurira umutima wa Hans Flick ashoboye kuba arantanguzwa mu kibuga ashobora no kubukinisha mu buryo twabonye Hans Flick yari yaharuyemo gukinishamwe umugabo Nico Williams byose birashoboka mu gihe ariko yaramubwiye ko yamuzanye muri FC Barcelona kumukinisha nka nimero 11 canke nimero 9 uvuga ngo post cya kuri zibiri kwa Barcelona ivyo rero bizokunda mu gihe Marcus Rashford atanze ibiharuro vyiza ariko ibiharuro nibitaba vyiza toshobora kuzomusanga Marcus Rashford ndetse no mu kibuga rero hageze igihe tutagiye kuba tunamu wanabonye match yiwe ya mbere ngire ikarayikina match yiwe ya mbere ni yakinye umupira yaguma wunyererako aravuga ati mbega Rashford kuri ino ntango ziwe za championnat oya ngura guti mugabo uno munsi atanguye iminota mike bamuhaye ntabwo yinde neza mugabo urumva ko ubu nari karekara ngo bemba kiba batiti kuri ico nitwo mucira urubanza urukino rwa mbere iminsi yose cyangwa intango
yamenyuzura abakinyi ariko bagere ko asaba yuko umutitirere amaze gukina urukino kimwe aratsinda kiri officiel amaze gukina urukino rumwe ibiharuro by'ugo rukino ntibyakonvense rwa FC Barcelona narakira ni muri n'inkino zitanu base dushobora kubona ko afite uburenganzira bwo gushobora kuvuga ati yamara ndifuza ko nogiga umutitirere rero Marcus Rashford arihuse kandi rero uko kwihuta kwiwe kwashaka kumuta mu bibazo nataraba neza kuko ibiharuro vyiwe yakoze mu rukino rwa mbere byashobora gutuma bamutahura mu bundi buryo gusumba uko bomutahuye ariko aratanga ibiharuro barumva ariko Marcus Rashford imvugo yiwe yo gusaba kugiga umutitirere yoyicisha mu bikorwa gusumba uko yoyicisha mu majambo Patrick harabwo hagere ko arekrama ngo ubutitirere kwa FC Barcelona mu gihe kiraba kibatandukanya abo ba Lamine kuri kote imwe urafise bitwa ba Robert Lewandowski urafise bitwa ba Ferran Torres urafise bitwa ba Raphinha urafise amayeri matandukanye hagati mu kibuga abitwa ba Danilo mu batandukanye umukinyi nka Marcus Rashford kuva muri Manchester akajya muri Aston Villa agaca handi atandukanye ubu bagere ko arekrama yuko abere ubutitirere mbega uno munsi Rashford kubutitire bwo guramubonamwo izo nkumuzo zifise ko numvise ko n'uwitwa Hans Flick navuze ngo nategezo kuba yongereza ubukomezi mu kibuga cyo nibaza ko Rashford atosaba ngo ngira titirere nk'ubutegeka ahubwo nyene nimba yibona mu bwo bushobozi n'ubundi nyene nta kibazo na kimwe cyane nta kintu na kimwe cyo tipfuza kuba titirere muri club ya FC Barcelona nta kwihuta kuba kubera ko n'ingingo zifatwa no mumenyereza kandi nta pressure ashobora kumutera umukinyi mushasha kandi jenzi neza ngo Rashford n'umukinyi novuga ngo afise ubwo bushobozi bwo kunyereka vyiza byo shobora gutuma ndamwita umukinyi abiri kubatitire muri club FC Barcelona ubwo bushobozi ndabumuzi ko kera Marcus Rashford n'umukinyi novuga ngo yabaye muri Manchester United afise niveau iri hejuru ndetse no mu gisirikare bw'Ubwongereza afise niveau yo kugwego rwo hejuru imwerekana nk'umukinyi ashobora kuba kazoza ka Bongereza ka equipe ya Manchester United yanatuba ko muri equipe nationale ari nyuma vyaje kumera nk'ibikwamye gatonya kubera ibihe yarabaye imwe muri Manchester United ndetse n'ibihe equipe yose yari yisanzemwe kubera ko harakantu kari kameze nka motivation kari kabuze indani muri club ubwo rero vyatumye Marcus Rashford urugero rwiwe nawe nyene ku giti ciwe rukwama gatonya Marcus yongeye kumera nk'uwivyuye yerekeje muri club ya Aston Villa tijweyo na Manchester United mu gice ca kabiri ca sezo c'umwaka uheze ubwo ari kumwe n'umugabo witwa Marco Asensio wabona ngo hari ibintu bishasha bariko barazana Marcus Rashford nzi neza canke nemera neza ngo afise ubushobozi bwomwemera kuba titire muri club ya FC Barcelona mugabo ni ibintu bimusaba umwanya kubera ko yamaze igihe kirekire atari ko arakina ni ibintu bimusaba umwanya kubera ko yamaze igihe kirekire ivyo yakina canke aho yari ko arakina pressure yariko ari muri za equipe vuga ngo nta kibazo na kimwe uno munsi ngo ugerageze nivyanka nta kundi mugabo ari muri Barcelona imubwira ngo uyu munsi uragerageza vyanse uza kuba wisanze mu bibazo bitandukanye rero ku bwanje novuga ngo aracafize umwanya wo gutegura mugabe kintu cyo kuba titire muri club ya Barcelona ku bushobozi ndamuzi ko Marcus Rashford n'ibintu ashobora kugera ko nivyo adushobora kura match ya mbere yakinye match tari convaincante match wona ngo yari ko aragerageza kugomba kwihuta mugabo kabona ngo ntibiriko birakunda ariko match yisanzemwe n'umukinyi yaraje gutegura kandi yagomba kwereka abakunzi ba FC Barcelona ko ari umukinyi adasanzwe nibaza ngo ni ibintu bitegerezwa canke bigoye bikunze gushikira abakinyi uravye ba Victor Gyökeres muri club ya Arsenal ni wa mukinyi wabona ngo ndiko ndagomba kugerageza kwereka abakunzi ba Arsenal ko nkora cyane mu kibuga ko niruka ko ngira umugabo niba ariko barambona nibikunda ubwo rero umukinyi acaba mu kibuga yikore ku mipira 34 kandi niyo mipira 34 akoze ko yose takintu kimatanze rero Marcus Rashford kubona yiruka mu kibuga kanyera ku mupira ubona imipira ariko arayisiga agerageza gucenga bikanga ijya ni pressure yariko kubera ko n'umukinyi ashitse muri Barcelona kuri match yiwe ya mbere rero navuga ngo ivya Marcus nuko birindira namanze yitore muri club amanze yishanishe n'abandi amanze amenyere ivyo Barcelona bakina hanyuma uwo mwanya wo gukina nibaze yuko bivanye n'ubushobozi Marcus Rashford afise niyaza ku rugero rw'ugwiza azoba titire muri club ya FC Barcelona nta kibazo na kimwe azoba titire novuga ngo muri equipe ya FC Barcelona nta kibazo na kimwe kihari nuko novuga ngo Rashford akagerageza kurekrama ikibanza novuga ngo cyo kumutitire muri equipe ya FC Barcelona mu gihe kwitwa nawe umumereza wiwe yavuze ati wewe kugeza muri kano kanya icyo tugusaba nuko gerageza kuba werekana novuga ngo ubukomezi bwabo bwo mu kibuga atari kintu novuga kugeza muri kano kanya taratwereka dukiye ko tubarabona ati gerageza werekana performance nziza hama
tuzoshobore kuba tukwikibanda mu gihe bigaragara ko banashaka ngo nayivuze hari abakintu bakora ubukomezi bukomeye cyane uburoro butandukanye twavuze Raphinha yakoze saison uvuga ngo idasanzwe yakoze no vuga ngo yatsinze ibitsindo byinshi atanga passes zive uno mwaka ino saison itanguye yongera zarakino rwego rwiza uvuga ngo ni Barcelona bisabwa ko vyanka bikunda nawe uri umukinyi uri kurahakinira biteza kuboteza kubangeza urugero ubundi utakora akora nkuko bikwiriye ku kibanza biba binaguye kuko twabonye bakibatandukanye no vuga ngo baza bagashaka ko barasohoka muri equipe yitwa FC Barcelona ariko mu gihe banaye nkuko mwabivuze cyane abariko yadukurikirana tutaza tubona Rachford no vuga ngo ashobora kuba mu bakino vuga ngo baba kibazotangura baba titrere ariko ntawo bizi bizovana n'urugero zo kerekana na performance z'abatekerezo batandukanye zo kora kina ndavuga nimero 10 nimero 9 na nimero novuga ngo zishika kuri 11 nuko twako turavuga kuwitwa Rachford ariko tutarava tuva kwa Barcelona nyene nabonye witwa Oriol Romeo basore ngo yemeye kuba cyangwa yogiye kubatandukana equipe ya FC Barcelona kugira ngo bashobora ko bandikisha witwa Gilles Martin umukino uvuga kugeza muri kanya muri equipe ya FC Barcelona batari bashobora kuba bamwandikisha ngo rero no munsi witwa Oriol Romeo ashobora gutandukana Barcelona bagasiza amasezerano uko amasezerano yiwe kugeza muri kanya ntabwo bwararangire rero no kuvuga ngo witwa Oriol Romeo arashobora kuba asohoka muri equipe hanyuma ngo Gilles Martin bikaza kushobora kwiraboneka bwana Patrick bikagenda neza Oriol Romeo nta kintu ariko aramara muri club ya FC Barcelona kanatsinda nta kintu kimugumijeho uretse gusa ko ari umwanya gusa usigaye kugira ngo bamukure muri club nta byo kuganira byinshi kuko nazokinishwa nawe nyine arabizi ntiyari muri club yari yatijwe yagarutse avuye mu ntizanyo kandi nawe nyine arabizi ko atari convaincre ariko kubganje bavuga ngo ibya Oriol Romeo ntaco bivuze kuva muri FC Barcelona nyine n'ibintu bijanye n'umwanya gusa wo kuganira kugira ngo barabe mbega FC Barcelona ishobora kumushumbusha iki rero Romeo nta ruhombo rubirimo nta kibazo na kimwe nyine no kuva kugira ngo abandi bandikwe nta kintu je numva atana byishino bivuga ko ivya Romeo no kurangiza ivyo nyine ave muri Barcelona kubera ko ntazokina muri Barcelona anyuma kigira kabiri Barcelona kandi nyine ntizomukenera nta equipe iri kuyamusaba kugira ngo imusinyishe hanyuma tuvuge ngo Barca ishobora kwimvira kubijanye n'ubusabe canke kurondera kumushaka kwisongo equipe zimusinyishe bikunda ntaco Barca bagifise bapfana na Romeo rero nta kintu numva no bivuga ko ivya Romeo ni baranyarutse barabikora bamukura muri equipe hanyuma bandikisha abakinyi bashasha bandikisha witwaje cyane ni witwaje Gilles Martin uvuga ngo nawe karaca yandikwa kubera ko arinze imyaka 23 nashobora kwandikwa muri B rero bategezwa kuca barabukuntu bamwandikisha muri equipe nkuru nuko kabisa binameze ariko sinzi ko harako kongera ko bwana Houston kuri Oriol Romeo no gusohoka umugwa FC Barcelona kubera yuko nani byinshi nubano muvuga ko ni ibintu biri clear ibintu biboneka na mugenza je nabivuze ngaho Oriol Romeo wa mukinyi novuga ati FC Barcelona izogomba izifashisha canke nawe nyene ubwo waranabibona ko atakintu yohava afashe umugwa FC Barcelona bivanye n'abakinyi bahari n'umwanya kinamwo ukacura aba bakinyi bari muri no mugwa FC Barcelona umwanya kinamwo bawukinamwo uza gusanga Oriol Romeo nta kintu n'agaciro gifise mu mugwa FC Barcelona nta nico gisigajeho no gusohoka gusa kugira ngo hamwe n'iki kibanza cyo kwandikisha abandi bakinyi bakiri nabato bifuza gukoreshwa n'umugwa FC Barcelona nabo nyene ubona ko bafise igihe n'umwanya muremure wo gushaka gufasha no umugwa FC Barcelona gusumba Oriol Romeo aba hicaye gusa ataceka arafasha umugwa nuko kabisa bimeze ku makuru vuga karavugwa muri equipe yitwa FC Barcelona niyo makuru vuga ko twasana ko dufise makuru ariko imbere ko tuja mu yandi makuru ariko aravugwa mu migwi itandukanye cyane twinjira wanashaka kuri dose no vuga ngo yuwitwa Vinicius Junior nabonye Vinicius Junior ikibazo cyabaye gikomeye sezi narangiye Vinicius Junior ntivyageze neza Vinicius Junior muri ino rukino rwiwe akora ko na equipe ya Osasuna ntiyekanye performance nziza rero novuga kugeza muri kano kanya nuko turafite dossier yiwe tuze kuraba ibikora bavuga ko ariko imbere ko tuja kuri Vinicius Junior dusabe hari mu buhinga bw'ivyo badushiye kutumirira mate hanyuma tujija mu madosiye ndavuga ngo iwitwa Vinicius Junior mu makuru karavugwa cyane mu yindi migwi haba Redo Madrid n'andi atandukanye dusaba tekinisiye wacu hariya adufasha kugira ngo dushobore kuba tumira mate turaraba nibihanishijwe nabonye ibihanishijwe hariya ibintu bimeze neza ivyambaro myiza ya Kejo Media ibintu bimeze neza nabo bakwikuba
nabo bakiho babona ibiko biravugwa muri Akejo Media kwa Akejo Media bavuga ngo Akejo Media Akejo kuri bose Akejo keza kuri bose mu minsi iyo nkofero Houston yambaye ntazoyigarukane twambariza Akejo Media rero badufashe hari amace tugaruka twinjiye mu yandi madose karavugwa mu yindi migwi nubango itandukanye hazoba nisegeza nta mukozi wa Akejo Media zose kwinjira tambaye inkofero ya Akejo Media Ridike na Patrick ivyo mwigira ngo murabasaza muzobihanirwa ariko nambara agapira inkofero hari kibazo bizotera ayo inkofero niyo sawa ni abatama nuko kaje tugaruka rero babe bararabihanishijwe navyo bari nibihanishijwe vyiza vya Akejo Media. Every design is crafted with the Akejo spirit, empowering, expressing. Welcome to Akejo Media, where fashion meets purpose. We're more than just a brand. We're a movement for style, confidence, and creativity. Whether you're looking for bold pieces, clean everyday looks, or standout statements, we've got you covered. From men's classic cuts to chic and trendy outfits for women, and unisex options for everyone in between. Our collection speaks to every style and every identity. Every design is crafted with the Akejo spirit, empowering, expressing. Welcome to Akejo Media, where fashion meets purpose. We're more than just a brand. We're a movement for style, confidence, and creativity. Whether you're looking for bold pieces, clean everyday looks, or standout statements, we've got you covered. From men's classic cuts to chic and trendy outfits for women, and unisex options for everyone in between. Our collection speaks to every style and every identity. Every design is crafted with the Akejo spirit, empowering, expressing. Welcome to Akejo Media, where fashion meets purpose. We're more than just a brand. We're a movement for style, confidence, and creativity. Whether you're looking for bold pieces, clean everyday looks, or standout statements, we've got you covered. From men's classic cuts to chic and trendy outfits for women, and unisex options for everyone in between. Our collection speaks to every style, every imipira y'imbeho muri kino gihe novuga ngo agiye gutangura kugwa akavura imipira y'imbeho ibihari n'ibindi bigiye bitandukanye babihari nibaza ko rero umukunzi wacu canke se umukunzi w'ibintu vyiza muri rusange simvuga ngo umukunzi w'inkino canke umukunzi w'ibiki umuntu ukunzi w'ibintu vyiza wese ibintu je mbona umenga bisa neza cyane akashapo boya nasakunda kwambara ishapo ndashaka kutoga kubitamwo nanje nababwiye nimero ngira barazibona ngaho ushobora gucubaza ama detail menshi bashinga nahe abantu dukuze nka twebwe turi mu zabukuru burya akashapo bari keza ariko ndabatumira abantu bakuze nk'iyo shapo wambaye niyo abantu bakuze ndabatumire mwese kwambara oya tutabeshe iyo shapo wambaye niyo abantu bakuze nabonye nyine wanayambaye ubo ni ibintu bidasanzwe umusore wanyu Houston Theo n'abantu bakuze bo muri kubu ari muri kera muri kahise tumaze gusaza biba binagoye ariko narabonye ubutumwa bw'abantu bariko badukurikirana hariya kuri YouTube bana twandikiye imbere ko twujya muri dossier y'ino equipe ya Redo Madrid ya Vinicius Junior tubucishe kwa maso tubaha agaciro nawo tubuciyemo hariya bwana Patrick sino kuba agaciro gusa dusanzwe tunakabaha baragasanganya urumva ivyo bintu barakanakabaha canke tukanabaha baragasanga agaciro amasani mabi ikintu cy'ukuri niki icyo kuri mu byo mvuze tunakabaha tukanabaha nico kimwe ari cy'ukuri ni saha tukanabaha bivana n'amasaha ikintu cy'ukuri ni saha ubivugiyemo tukanabaha tunakabaha mbega utabivuze sambiriza agaciro rega amajambo yose nico kimwe ega saa 5 zageze kajene gire kuri commentaire numva umenga ntitwo bivamo nta kuri kwanyu ndonse urabuze gusa ndakubwiye nico kimwe okay dufise commentaire zitari nyinshi cyane nibaza ko abaza gushobora kuzandika biza kwa bimeze neza cyane gose baze kuza babane nacu dushimire cyane witwa na Sugire Theodomire twandikiye ati welcome igicumbi mu murenge wa Giti mu Rwanda Mazi Media TV ati yo maboss abo ngaho bimeze gute tugushimire cyane gose bimeze neza kabisa Deo Butoyi yaje nawe nyina twandikira avuga ngo komera cyane bavukanye ni mu dukwakwandiriza tugushimire cyane gose Deo twizere ko tuza kubana neza kuri uyu munsi nta kibazo n'abandi barahawe ikaze babane bandika tuza kuba tubucishamwe amaso
nibaza barandika bivanye n'ivyo ko turababwira barashaka bivanye n'ivyo ko turavuga